ikiganiro YESU n'INYISHU, ikiganiro cy'urwaruka mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Rwaruka, misore namwe nkumi, umviriza iki kiganiro muzokwibonera ko YESU ari nyinshi mu bibazo byanyu byose. Nshuti mugenzi mukunzi washimye kubana natwe kuri uno munsi. Rwaruka musore nkumi, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Kaze mu kiganiro YESU n'INYISHU usanzwe utegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ugitunganirijwe na Samuel Nsabimbona. Kuri uno munsi turacari muri ya ntara ya Rutana kw'ishengero Anglikane ryaho, aho twahuriye n'umushinga ntahe n'umukenyezi wiwe badushingira intahe y'ingene Yesu yababereye inyishu. Abo nabo akaba ari umushinga ntahe yitwa Ndaruzaniye Rafael hamwe n'umupfasoni wiwe Dusabe Agnes. Mu gice ca mbere baratubariye amarushwa uwo muryango wagize, na cyane cyane kuko serugo yari yemereye Satani kwa mugira umuja, ngo yaradandaza ariko ubutunzi bwose akabusesagura kugezaho ubukene bubatera agasigara yifuza ico mutunga. Ngo harageze n'igihe atangura kugurisha ibintu byo muhira kugeza no kumatera baryamako. Amaze kubigenza gutyo ngo acaromoka. None yoba yomokeye hehe? Yoba yabayeho gute? Mbega umukenyezi wiwe n'abana bo basigaye bamerewe gute? Hano uwo mupasoni aratubwira ko n'akamatera yari yatiye yahavuye asabwa kugasubiza. Urumve ntagiye, urumve bigenzwe gutyo uwo muntu ntabwo ati rero mpa yamatera ubu nanje ndafise umushitsi. Nta kibazo byo mushitsi yaragiye. Hashitse kumugura abana ati mama none twe tugende gute bigire gute? Ndateba ndabwira Imana. Ubu rero je ndashaka kuba nk'umuntu akuze. Ndahamagara abana nimufukame imbere y'igitanda. Barafukama imbere y'igitanda. Nti mwebwe Imana iracabumbira kuko mwebwe murera. Bwira Imana tugarukanira imatera. Abana barasenga by'abana nyene turahaguruka ati none mama ko Imana itazanye iyo matera none umunsi nituryama ntangorane mwe muraryama ntangorane. Hashitse kumugoroba ndiyumvira none abana ndabaryamikaye. Hageze akanya ndahaguruka ndagenda ntazi iyo ngiye ca ndagenda kuwo mushinga ntaye pastori ndashika ndicara muri saro niwe ari kumbaza ngo niki kikuzanye. Ndashika ndicara Imana irantabara niho namusanze acivuga ati Agnes nibiki ntijewe nta kuni n'ukuri ndamuze n'ikintu yamika kwa abana. Ariyumvira acabwira ngo mada ngo mbega ngo yamatera ngo twahaye ya muntu ngo ntiyo yidusubiza ngo siyinza akira mu telefone ngo ya ngo n'ukuri ngo naje ngo ndacayikeneye. Nzanumva mubwiye ngo mbega ngo abana ngo burya bose ngo nta numwe yiryamana. Acavuga ngo hariho umwana ngo umwe yiryamana ngo none ngo kukamatera nimwe ukamuha. Twari twitiranye sinamye nuko ntahagurutse. Uwo mudamu wacu aja mu cumba arayizana barayitekera neza barayimpa umuzamu ncandataha. Ntashe mugabo urumva ko umuzamu yintwaje acabati rero iyo matera ntidushaka kuyiheba uragaruka tugende mu butungane kubera namubwiye ntije iyo matera narumvise abantu bayiguze. Aturaza rero tugende mu butungane iyo matera bayigarukane. Mugabo nkumva ko je bidashoboka. Hanyuma ndagenda arahaguruka je kukuvamo hose nibwaje no mu butungane. Aragenda ahantu muri CDFC arandonderera umuntu aburanira. Turaburana mugabo wewe agakoresha telefone kubera bafise ibikorwa byinshi aguma baza bigeze he. Ivy'Imana ikora rero iyo matera turayironka. Tuyironse ija mu gipolisi. Igiye mu gipolisi hoho rero ikigumayo. Bakavuga ati wowe iyi matera tubona ko ari yiwawe mugabo bikanka ko bayima. Agatelefone ati none bigenda gutarate barihagurukira aragenda araba uwo muntu muri CDFC barajana bararondera iyo matera biranka barateba barabikura mu gipolisi bayitwara ahandi hantu muri parike. Imana rero akora ibitangaza iyo matera ari hiri mugabo rero inyene byagenda. Uwo mugabo wanje ntumva ko yagiye. Ndabwira Imana ntimana ijambo ryawe rivuga yuko kwahukana ari icaha. None umugabo aragiye kandi sije ndamwirukanye. Ntubu rero ngira washatse yuko dutandukana je ico cyaha ntikizize kimbeko kuko sindamwirukanye naramukunda mugabo aragiye baroroshe dushe ubu rero sijewe ntacu uzomparura aragiye sije ndamwirukanye mugabo yagiye akandi kanya abana baryamye hajye baramenyera umushinga ntahe mu rugo naho yo bagukorera ibiki agatima kaza kuko mwarabyaranye nkibaza none nkubu no kumva ko ari mu gihugu no kumva yarapfuye ko bokora no mu mufuko bagasanga afise agaranga muntu bakababaza uyu muntu bakumva ko ndi umupfasoni wiwe bakantelefona noja kumuhamba ndi umwe. Imana ntibi bintu kweri ntibikunda ndahindura igisabisho. Uwo munsi bwacu ari kuri bonane ndavyibuka ca ndaja muri saro abana baryamye
ndabwira Imana ndarira amosozi menshi nk'isaha. Iyo saha iheze nca ndaja ku mabiro ndasenga n'Imana, ndagusavye ungarukanira umushinga ntahe wanje uko bimeze kose mugabo agaruke. Imana nyakuntunga ndyamye nza numva telefone ngo hari umuntu dufashe ngo avuga ngo ni umugabo wawe ngo aduhaye izi nimero ngo umuntu yitwa gutyo uramuzi ntigenda muzi ngo twebwe tumufatiye ahantu amayinite acaracika. Ndabwira Imana nti Yesu nturi nyishu kweri. Turaryama ndavyuka mu gitondo, vyutse mu gitondo nza numva baramuzana ashitse mu gasho, nza numva arantelefone ngo rega burya ngo je ngo ndi ngaha. Aho rero mu kugenda yaragiye ibintu vyose yarabitwaye, n'impuzu ziwe zose yarazitwaye, aho hari yagiye mwako gasho vyose yarabitayeyo, nibindi vyose n'amashuka yose nari mfise agatwara ngo agiye kuryama ko sinimubwiye ngo ye vyose arabitwara. Nza numva ngo yagarutse, ngiye kumuraba ndamubonye naho nari ndamushaka, ndabona none uyu ni wa mugabo wanje canke nibiki. Yaronze umishatsi yarabaye myinshi acafuye. Yo mana we, ndavuga nti ibintu nibiki, ndavuga nti mugabo uko bimeze kose n'umugabo. Baca baramutubwira ati we Rafael, we waragiye usiga ibintu byose bidabadanganije, twebwe ikirutwa dugukenereye, we wagiye ibintu byose bigurishije, usiga abana bataryamye, tugoma utubwire gusa iyi matera niyo wagurishije. Ati yo matera n'ukuri nije nayigurishije. Ati kandi je sinayigurishije, ngo nayigwatirije umuntu ngo ampa amafaranga 40,000 ngo ncandagenda ngo ndambwira ko ninagaruka nzoca ndamusubiza ayo mafaranga. Ati rero uwo muntu yayihaye we yaciye ayigurisha ubwo nyene. Urumve ntivyoroshe, byabaye inyene ibintu bigoye. Iyo matera byaranatevye ntibanayimpaye, barafungwa bavuga ati rero wewe uyu muntu ko avyemeye kubona yaragurishije iyo matera, kubona yaragurishije ibintu byo mu nzu, sivyo byomufunga, twebwe ubutungane ivyo ntivyemera ko tumufunga. Baca baramufungura, bamufunguye araza muhira. Mugabo rero urumve je nta matera nari mfise, iyo matera niyo nari natiye yarayimpaye, mugabo niyo ntari kuyironka nayo kuyigumana kuko nta dere bari bampaye. Hama mugabo nkabwira Imana nega mana jya amafaranga mpembwa n'ubuzima mbayeho n'umugabo araje naho yoza ntakora, noneho nzobaho kwimatera turyame gute n'abana, je sine capable kugura imatera. Imana rero ntiburi kuntu bigenza, je ndiko ndatemera ndi ku kazi campura n'umumama nahora mbako kuko je mu abantu bari barantunze, je ntabavye nari mfise bari Bujumbura. Campura n'umumama yantunze, twebwe kubera babwiye Bujumbura naragarutse no mu Rutana, baca bansabira hindaro. Umumama ndabimubwira ati acambwira ngo wewe ngo anyeze ngo wagiye he ko nakikubona yemwe ntibyarabaye nabi, ntumugabo ibintu byose yaragurishije, ntimatira yaragurishije, n'umuntu akunda kurira atararira mwibarabara. Ati none ku byo bintu utabimbwiye. Acambwira ati urubaze kuri umukobwa wanje ahantu mwaryamura hazi, kandi izo matera urumva nkuhaheze imyaka myinshi, uraza uyitore ku mugoroba uryamika abana. Ntiyona ariko Yesu ndumva nyene kumengo ni ikintu nkuyeko. Ndataha shitse muhira numva itelefone, ngurumva ngo nashitse ngo ndabibwira Mutama, ngo Mutama ngo acara vyanka. Yo umutima urasimba nti mbega mwami Yesu none barayinyimye, ngo yaciye avuga ngo ni wihanganira aho wari wihanganiye, ngo bazogutumira ko nziza i Bujumbura. Haheze nk'iminsi 3 nza mbona umukozi ayizanye ngo yongo mabuja ngo nayimatira ngo nenda yizanye, ngo iyo ndanta yizanye ngo gaca gahera ku mutima ntiyemwe ntivy'Imana iyo bije nyene hiyo teba nyene kahera kweri. Iyo matera ndayisasa, urumva iyo matera ndayironse y'abana, turyamye mugabo ndavuga nti iyi matera ko abana bari bayimpaye naho atadere bampaye, hariho umwana yiryamana kandi byaramugwa neza. Iyo matera ndayizinga neza nca ndayibasubiza, bavuga ati byagenze gute? Turashima Imana, arashima Imana. Ati none abana bararyama, nukuri abana bararyama bimeze neza. Urumva iyo matera twayiryama ko yari dukwiye. Haheze iminsi rero niho uyu mushinga ntaye wanje yaza, nukuri nanka kubesha, byaranse ko dusubira kuryama kwa kundi twaryama. Ndavuga nti mushinga ntaye iyo matera nca ndayikura mu cumba ciwacu ndayitwara mu cumba c'abana. Rero ubu ngoma ryamane n'abana, ni nawe aho wahasize urahabona, ubona ibyo bitu biryamako ntiryama. Mugabo ndagenda mu cumba ndiyumvira nti Yesu we ibintu ntibikunda, hajya ahantu ntihashobora. Ndafata nyene ikuyuba warafise impuzu nyinshi ndazisasa neza, ni kuvurera nyene ndasasa ukuntu nyene ndamusigariza niyo yifuka. Umwana mutati kubera mfise abahungu 2 n'umukobwa. Umukobwa ati je mama je sishobora kuryama hamwe muryamye, je njya kuryamana na papa. Ni mwana wanje ryama hajya ahantu nkabona ko atahashobora, ngo je uko je ndagenda kuryamana na papa. Baca baragenda bararyamana nako turaryama. Haheze iminsi rero yuko Imana ntiburi ukuntu bigenza na ya matera iraza. Urumva umugabo yaje ni matera iraje, tuca turasasa rero ya matera
biramera neza buke buke rero buke buke ndatangura ndumva ko ari amahoro mugabo uwo mugabo ashitse ntiyasubira gusenga ibyo gusenga ntiyabikunda muga akaguma avuga ngo hagize agacamu ngo nawe buguma ngaho ngo iyo mana ngo iyo mana yo ntije imana bereka nsenga imana kuko imana narayibonye kugira ngo ugaruke ngaha ni imana nabonye imana warayibonye kandi urumva umugabo wewe ariko ayitera umugongo rafaye harageze igihe ngoromoka uturuko none wari womotse wibaza ngo ugiye ego harageze igihe iyo satani amaze gufata neza ahubwo akwereka kumenga imbere yawe hari inyungu nyinshi je harageze igihe ndiyumvira nti naruhiye ngaho umenga ahubwo niwe nari nduhishije ariko nabona umengo nije aruhishije nkabona nti aho byabereye reka mve ngaha nigire nunguruze nje kurondera ubuzima handi ndabikora kabisa ndafata ivyo mu nzu ndabigusha n'ibisigaye ndabigwatiriza ahantu kugira nirondera amahera nigire ndagenda ariko nkigenda nabona kumengo imbere yanje bizogenda neza ariko maze kugenda nta ciza na kimwe nabonye narazungurutse ndatembera amahera natwaye ndayagira arahera ndagenda niyo mvuka ndarondera n'ayandi naho nyene ndayagira arahera ndabaho mu buzima atari bwiza ego sinigeze ndara ubusaho narindi imisi yose nabayemo mbega nyene wari wagiye sinovuga ngo nari nagiye nazungurutse Burundi bwose ndabumara ntiwagira aho uhagarara nyamba naragenda nkamara indwi hane nkagenda muhira umucankuzo niyo mvuka jewe nkamara iyindi ndwi indi nkaja nk'ahantu ku mugenzi nkimarira y'indwi muri make nta hamwe nari ngiye mvise budgetive yo kugenda satani gusi yamaze kugutwara akwereka mwigire we wakwereka umengo arafise yagutwaye ariko byukuri umaze kugenda urana ko atawe yarafise gushira kana we ntaba afise yo gushira nyagiye rero muri ubwo buzima ndazunguruka ariko nkuko yabivuze we ko yagumye ku mavi umva ko yaragiriye ubwo buntu akamenya imana isharico urumva yaragumye ku mavi yo gusenga kugira imana yongera ingarure mu buzima yanagiyemwo urumva ko nagiye nkazunguruka haratevye igihe ndagaruka mu ntara ya Rutana ariko sinashika muhira ndaca ahantu hafi yo mu Rutana ahantu muri Gitaba duteramanye n'umuntu ku mugoroba twiteramiye nta ngorane nta wateye ingorane n'uwundi ariko imana ingene ikora kugira yongere gufata ikuzane yo nyene irabizi ngene bigenze ndabona ahantu twicaye haraje abantu ati wewe nturuwo ngaha ingo barankura muri abo bantu barantwara ati we rero no munsi ikiriho kukwica wewe ngaho uri gukora iki ni muri babandi biwarisha abantu uwo muntu nawe twari kumwe hari umuntu tunamenyeranye gose tuzinanye ntiyavuze ijambo nemwe ahubwo yaciye anyikaraagenda anyitse akagenda urumva ko byari bigoye ndabona nti aho bigeze ndageze gupfa kweri ubu nta kindi gihe mwese bakuvuga mu abantu bamfashe nta numwe nzi uri harageze upfu wanje rwashitse niyo bacavuga ati ubu rero tubwira yuva weje mva mu Rutana nyara ajya kuri sande atubwira umuntu uzi ntabwira abantu benshi nzi ati uravuze umudamu ntebe ndamufise ni mugabo je tumaze igihe kinini vraiment tabana ntibiragoye ngoye nkuko bimeze gose duha nimero yiwe umva ko nimero yo mu mutwe y'umudamu wawe ntiwoyibagira ndayibaha baramutelefona umutelefona ati n'amakure uyu mugabo wawe turamufashe tumufatirana uramuza sindamuzi bacamubwira ngo tugomba tumwice mayitashara arabaherana nabwira nti ije rero byose kuva mugira mu nyice ntaco mumfatanye naho munsopa nta n'urushinge munsangamo ni habone mu ntware mu butungane amabunyumviritse kandi arabona nti ni kimwe no gupfa canke no gushika mu butungane bonyene wazogisha bumvuze umwe muri bo yari umukuru w'umutumba ajavuga ati kandi byavuze nivyo ati ndusha gufata umuntu ngo tumugirire nabi ataco tumufatanye reka ahubwo twitura ubutungane buze umudukureko baca bara telefona umwe acavuga ati du telefone muri documentation ntijeho mu telefone waze nta ngorane aho mu telefone waze n'amahoro muri uwo mwanya bashobora telefona mu gipolisi baca baraza barantora barashikana ngaha mu Rutana bashikanye ngaha mu Rutana ndahashika nshikira mu gasho umva nari mfise n'ubwoba bwishi n'ingene nzobwira n'umudamu wanje ati ndi ngaha mu Rutana mwana ndavuga nk'umugabo nyene ndaje umutima amenya ati uko bimeze koze reka ndabimubwira ndatira telefone ndamutelefona tije rero burya ndafungiye ngaha mu Rutana tere nihuriye ati je sinzoza no kuraba carigumiraho harahera imisi ibiri ataje kundaba ngabo nko umunsi ugira gatatu asharumika umwana mukuru dufise murungikana imfunguko arashika hanyuma nawo unyene mu nyuma ziwe naci aza mukwirikira barasanga hanze turavugana mwarambira ati niwe uri ngaha kweri mugabo nkuko yabivuze kabisa nasa nabi umva ko ivyo byose uko buri kuraga uyerera utagira wicaye
nawe nta mahoro ugira mu mutima nasa nabi wamuhagaritse umutima mbese biragenda gute uno munsi ndapfa canke biragenda gute nkabaho nk'ubwo buzima aransangaho asanga ndameze nabi kabisa ariko kimwe mvuga nuko umudamu wanje Imana yamuhaye ingabire sinzi nuko nta benshi maze kubona ariko ndazi ko ingabire atari benshi bayifise Imana yamuhaye ingabire y'urukundo kandi muhaye ingabire yo kwihangana ko rero bitabuko ntiyari kugaruka imbere yane waje kunda ari kuvuga ati kwimana gusimpaye ukaburaha reka bakuboheraho nyene uzoshaka kubaho nyene kubera gusa simbone ko wapfiriye mu gahinga ariko araza turavugana ndamubwira nti none ko mfunzwe kubera wewe no musa ko bambwira ko bamfunze ntibari ko bamfunga kubera bamfati bamfunze bambwira ko ndiko nzira ivyo nasize ngurishije ati ivyo jewe sivyo binteye ingorane igikuru nuko ndakubonye gusa ndaguma ngaho basha bambwira ati rero umupeje yari aragize iyo dosiye yawe sihari tekana ngaho urindire hazozira tekana ndigumira mba nta dosiye bariko barakugirira wibereye aho na marimisi hanyuma umupeje araza ashatuma kuyu aratuma ko nubona nahayo matera nubo bari yari yaciye ayigurisha ko baraza bahashitse ubonye nari nayihaye ararahira ati we nta nakimwe tuzinanye ko we nta matera wigeze uma abo sinzi ibyo waye ahubwo we naco tuzinanye ko ntibya byo byose ubihakana uvyemera matera nagwaye nuko nzi ko ari iki ni kandi iyi matera ndazi ngaha mu Rutana hata abantu benshi bayifise n'umupeje yaramaje ati iyi matera we wayikuye ati umushakashatsi neka nayiguze ubushasha nayiguze Makamba ati na mahoro nena namwe ni wane naho vyanka abo wewe reklama gusa ko usubizwa amahera wampaye kwa sinda yahakana waramaye 40 imbere y'ubutungane waramaye 40 ntiyambugomba inyungu uravuga uti ndagomba inyungu mwa barayampaye ahubwo gusa byiza no ko bose ubiza ivyo bintu hama nkakurondera amahera yiwawe we naje tuzinanye ko opeje araburinge nabifata aravuga ati ibintu biranani mwana opeje akabona ko ivyo ndiko ndavuga vyumvikana mwa akabona ko biguye aravuga ati wewe usubira harya namwe ni mutaye ndasubira mu gasho bukeye ndagenda ndamubaza nti none ga opeje cemwe sanse mbona ico mumfungi ashavuga ati tekana ivyo byose tuzokurekura rindira tumanze tuvyigeko haheze iminsi ibiri ashambwira ati uritegura tuzokurekura ejo hanyuma barandekuye mwabandekuye namubwira nti mwana w'umundekuye igihambaye nuko iyo matera ugaruka ko nagize Imana nkaza simfiriyo nagiye iyo matera ugaruka hanyuma tukamuronderera ayo mahera yewe tukayamusubiza ati biragoye mba ko vyagenze uko ndasubira muhira subiye muhira ariko n'ubwoba bwishumva isubiye hano wasize uko zibibi vyinshi usubirayo atamahoro ufise ariko ndashika namubwira nti naho vyagenze uko madamu nta kundi urihangana ko vyashitse nkagaruka nta uri bunjire nawe kubera wa mutima Imana yamuhaye aravuga ati nta kundi nyeneka tutekane tubane mwanje ndasura ko umupeje haheze umunsi namwe ntege y'amateri murayitanga atorozi namakuru rero unibigikunda baje ndayitanga abona bishize imbere byigirwa imbere hanyuma izorekurigwa imbere ntego n'amahoro je nukuri sinasuye no kuyikurikirana canda bireka mwabu uwe ko yari yabitamwe umfaso ni wane aravuga ati je sinzoheba haraguma kurikirana arajaho yari yaraciye ubwa mbere barajana kwa procureur amubwira ati ntaco rindira gato tuzoyiguha musi umwe umajisera yifise amubwira ati uraza tuguha imatera yawe Imana irabikora imatera barayimusubiza ataca asabwe ataca atanze hanyuma imatera iragaruka mu rugo imatera iragarutse mu rugo urumva umupfasoni warihanganye wagize urukundo kandi nico ariko uraririra urakirose umugabo araje ni matera irabonetse iyo Mana wacu yiyumvira gute iyo Mana je sinumva n'ukuntu notangura sinumva n'ukuntu nohereza ariko naciye niha umugambi amaze kuza ndabwira Imana jewe kubona ahantu wankuye nca nibuka abantu bansengeye nibuka abantu nituye ataho tuzinanye aca tuduhure ko ndavuga nti Imana je ikintu nobagirira ciza numva ko mu mutima wanje noba ntaco nobaha ko ntaco ufise mugabo jewe gushikiye isaha ukuzongirira neza ukuzokugirira neza uko bukengirira neza niho nzogira ikintu mvuze kuko mwabo bama muko nagenda niko nababwira ndabashingira intahe tubero ndakeneye ko bansengera bambona haba umukirisu wabo kuko barangenderera bakaza baraho kuntu basengera mu mazu y'abantu ndabibasaba baraza baransiga je nshafata umwanzuro wo kugendayo bakahasengera bambona rero bakantera intege hama ndateba ndatura umutwaro kuwo mupastori haratevye haraba nko muhira nkagenda umudamu we nkamusanga nkamubwira akashingira intahe akambwira ati we nta kibazo ati je ndabona uje mugabo wawe je ndazi mu masengesho mbwira ndabona jewe Imana iranyereka ko Rafaela azoba umugabo kandi umugabo ameze neza
mugabo ivyo bintu nkumva karabigenda meze nkumva umengo ntibikunda ati anyezi wetekana je ndaziko jewe ndiko ndasenga numva ko Imana ibimbwiye ati kandi je nikake Imana imbwira ikintu ntikibi ati tekana ndatekana mugabo ndateba ndabwira Imana nti Imana umugabo waramuzanye ndamubona mugabo ndagenda gusenga nkasiga ryamye ntijewe ndakeneye yuko Mana unkorera ibitangaza byose umugabo ava aha hantu aryamye mbone je tujana gusenga basi ico gisabisho ndakivuga ndakibwira Imana ndaririra Imana ndibikuwa munsi aryamye je ndavyuka ndagenda ndicara muri sala kuko twaragera n'igihe dusenga akatava ngo buvuga ibisabisho bike aho rero naba namwingize nteka tubite dusenga turasenga ngo buvuga ibisabisho bike ngo uravuga ngo karandira ngo ntuheze ndabwira Imana rero ntimana urampindurira ibihe kwera ibyo wampindura ibyo wankore donc ibyo Imana yari yarankoreye byari byinshi cyane nkabura n'ahantu ndabivuga nkabura naho ndabihereza ndabwira Imana nti ndakeneye ko ava mw'iki gitanda tukajana gusenga Imana irabikora buke buke aravyuka turagenda gusenga ubu rero ikintu je novuga intambuko ngezeko je ngomba mvuge aho ngeze ubu turaza kugaruka aho ugeze mbanje mbaze uwo mupasitori mwavuganye yababaye hafi ubu ni musenyeri mbega nyakuba musenyeri mwebwe mubonye uwo mupfasoni uwo mutima mwagize wo gushobora kumwegera wabaye uvuye he murakoze kumbaza ico kibazo igikorwa cyo kwegera abantu kiri mu bikorwa vya misi yose tujejwe nk'abakozi b'Imana yaraje aratwitura tugiye dukora igikorwa c'Imana ntitugira karimbi ntitwakira abo muri Eglise Anglikane gusa mugabo twitwe wese turamwumviriza dusanga ararushe cyane mbere tuvuga tuti kubona atagwaye umutima canke ngo yiruke yaje mwibarabara ni Imana yamugumije kuko kumbura yarabona ko ikindi gihe izo mugarukana umushinga ntaye mugabo ibihe yari mwe twamubona byari ibihe bigoye no kumva umuntu ukuntu ameze kandi yarafise impano yo kubihisha ukamubona n'amahoro ukabona twenga agashaza mbere mubonye hanze utamuza atakwiganiye ntihupfe umenye ingorane afise ibanga rikomeye ridasanzwe ariko umwumvije agakwigana ukumva umuntu atekeye amagorwa menshi kandi yatewe n'umuntu yarakwiye ahubwo kumufasha kubaho neza twaramwumvirije rero turamwakira ntitwari tuzi rwose ko Imana izava imuzana muri Eglise Anglikane twe twamufasha nk'umuntu w'Imana akwiye gufashwa kugira ngo turabe ko yogira amahoro twagomba gusa agira amahoro atekane tumusengere tumuremeshe be muri community y'abantu basenga hanyuma ntitwari tuzi gusa iyo ikibazo kizoherera mugabo igihe c'Imana kigeze Imana yarabikoze irishura muramaze kubona abantu benshi bagenda bafise ibikomere nk'ivyo vyo ku mutima mwebwe ibanga mufise ryo gushobora kuremesha ameze gutyo niri iyo tumaze kubabona kandi ni benshi gose bama baje twebwe nta wundi mutima munini dufise turabumviriza kuko kenshi umuntu abakeneye umuntu amwumviriza ariko ica kabiri turabaremesha ko tuzi ko muri Yesu hari inyishu ibibazo binaniwe n'abana b'abantu ibibazo binaniwe n'ubutungane ibibazo binaniwe n'umunyororo ibibazo binaniwe n'inkoni muri Yesu turatora inyishu cyane gose muri Yesu hari inyishu y'ibibazo by'umuntu ari we wese kandi ikiganiro cyacu ni Yesu ni inyishu reka ngaruke kuri uyu mushinga ntahe Rafaeli warurushe kandi Yesu duhejeje kumva ko ari inyishu y'ibibazo by'umuntu uwo ari we wese wewe wahavuye uzunzuka gute uva muri ayo marushwa ego gira mbe muri ayo marushwa icambere coco novuga yuko nize ku mufasoni wanje naramugwanya kenshi nkabona kumenga ivyo ariko arajamo ntaco bimaze nta naho bizocikana cyane naho bizomushikana ariko harageze igihe nkicarana nkamwiga ko nkavugana umuntu nkorera ibintu nk'ibi akatekana akagumya nibanga ntanyararaze mwibarabara uyu muntu kweri ntafise ikintu kinini yahawe uwo ndamwiga ko ubwa mbere ubwa kabiri je narize ku mukozi w'Imana musenyeri dufise no musi sinayenda muzi nitwaye bwana korane no mu ntoke ariko ko numva ati ari umupasteri ngaho haruguru mubana ngaho haruguru muri quartier ntamuzi ntaranamubona ariko kuko hariho ikibazo nari nageze mutura ntamuzi sabe nimero ya telefone yewe ndamubwira nti ndabakeneye ati urinde ndamubwira nti je n'uyu ntiyaranze sinenda muzi ashambwe ati uraza ngaha imbere ya Eglise duhurireho tuyage twarahuriyeho aramfasha ikibazo kabisa cyane umuntu tutazinanye aramfasha ikibazo ndetse ashiramo n'inguvu kuva ngaho uji Bujumbura
ukoresha itike yo kugenda no kugaruka atanyungu bifisemwo umva ko ari umuntu Imana iba yaragiriye neza kandi ari bake babishobora maze kumwiyumvira ko rero kw'ivyo vyiza yari yarankoreye naho nari mfise umutima wakomantaye ndavuga nti none kujya yafashije nk'umuvyeyi atamuvyeyi ngahana yise mu rutana sinkwiye kumwigako nkabona ko intumbero nkwiye gufata ari yo kuba mu Mana by'ukuri nkava mu ibi bintu nabaye mu ibihe bitagira iherezo nabaye mu ibihe birebire nta nyungu narose nta munezero naharonkeye ahubwo narose imibabaro yonyene nini bikwiye ko nkwiye guhaguruka nkaja kumenya nanje rijya banga barose ijya rijyo by'ukuri nkamenya ico nandi nkwiye kurondera niho nabaho mugabo satana kaza ati uvuye ngaho ugende uje nkitegura mbere umudamu hamwe nti kwa munzoza gusenga kwe uwo muzi mu gatondo ntipo nisinimosheje ni ntawe nzoje nti wapi ni nimpuzu nimeshe ntawe nzoje satana umva kwaguma acubya kugira ntuve ngaho hantu ugende ariko harageze igihe umudamu arongera asubira kwa kumukozi w'Imana ambwe ati tekana Imana hagizobikora izobikora kandi azi kwizomugirira neza umunsi w'izina rero ndabaye ngaho mudamu arazambwira ati uzi n'amakuru rero nte hari umukozi w'Imana wo ku rusengero asakuza numva ndamunezererewe karibu araza n'amahoro wumva uranezerewe umukozi w'Imana kandi twizigiye ko cari ikimenyetso ciza co guhinduka umwanya ntudukundiye ko dushishikara tuzokumva ingene uwo mushitsi yakiriwe muri uwo muryango mu gice gikurikira co muri ico kiganiro tuzobumvisha mu ndwiza nkaho twatanguriye turakengurukiye cyane umushinga ntahe Rafaeli hamwe n'umukenyezi wiwe Agnes bafashije kukibatunganiriza tukaba dukengurukiye nawe nyene mugenzi washimye kubana natwe urumvise yuko guha akanya satani ngo kugira umuja harimwo amarushwa ariko kugira inshuti zubaha Imana ko harimwo umugisha kwakira umukozi w'Imana ishobora kuba intango yo guhinduka kwawe nawe mugenzi kuko ashobora kuba kuzaniye inkuru nziza yo kwakira Yesu ngo akubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe eka no muri kano kanya hamwe uba wumva wifuje kwakira uwo Yesu biciye muri kino kiganiro uri kurumviriza uciye bugufi aho nyene uri nofatanya nawe gusenga mwami wacu Yesu Kristo ndagukengurukiye kuri uyu musavyi wawe yumvirije kino kiganiro akaba yumva nawe anyoterewe kukwakira ngo umubere umwami n'umukiza yararushe numuhe kuruhuka ivyaha vyari bimuzingirikiye no mugirira imbabazi kandi umuhe kubinesha nibi vyago amazemo igihe Mana ndakwinginze ubimukuremwo maze umubereye inyishu ahore nawe agushingira intahe yuko wamugendeye ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Ugomba kutubaza canke kutwunganira ushobora kutwandikira canke ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura canke email twrburundi@gmail.com canke nawe ukaturungikira ubutumwa bwanditse kuri telefone ngendanwa inomero 79 amajana 84 amajana 286 canke 69 amajana 671 amajana 277. Ugomba kuronka ibiganiro vyacu kuri Whatsapp urashobora kwandikira nimero 79 amajana 439 ijana boca bagushira muri groupe y'ibiganiro vyacu ukazohora ubironka mu gihe gikwiye. Ndakwikibanuye ndakwifuriza umugoroba mwiza naho utaha umwami wacu Yesu Kristo akubera inyishu. Ico cari ikiganiro cy'urwaruka Yesu n'inyishu mushikirizwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Niwaba nawe ugomba gushinga intaye ko Yesu yakubereye inyishu canke ugomba kutwunganira twandikira uti Yesu n'inyishu agasanduku ka post 1140 Bujumbura canke udutera kamo kuri 24 26 57.